bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu ya BTV. Numwanya mwiza kugira tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Amakarata mashasha aranga abamenyesha makuru yatanguye gukoreshwa icese kuri no genekerezo rya kabiri Kigarama. Vestine Nahimana arongoye ikigo Sense kijejwe kugenzura uko ibimenyesha makuru bikora, akaba yamenyesheje yuko umumenyesha makuru wese ni ngombwa yuko aronka iyo karata. Nayo Uburundi bugiye gushigwa mu rutonde rw'ibihugu bisanzwe bifashanya n'ishirahamwe mpuzamakungu rya ONU. Ivyo bikaba byashikirijwe na Albert Shingiro, umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu no gufashanya. Muraza kubikurikirana muri ano makuru, turafise n'ayandi makuru menshi twabateguriye. Kaze mukanya nido ry'amakuru yose twabateguriye. Nongeye kubaramutsa nsubira kubaha n'ikaze kugira mukurikirane idonido ry'amakuru twabateguriye. Nari babwiye mu ntangamarara y'ano makuru yuko amakarata mashasha aranga abamenyesha makuru yatanguye gukoreshwa icese kwigenekerezo rya kabiri Kigarama. Vestine Nahimana arongoye ikigo Sense kijejwe gukurikirana uko ibimenyesha makuru bikora, yamenyesheje yuko umumenyesha makuru wese ni ngombwa yuko agira iyo karata. Elvis Munyaneza. Amakarata mashasha ku bamenyesha makuru yatanzwe icese kuri uyu wa kabiri Kigarama 2022 n'uburongo urwego rujejwe kugenzura ibinyamakuru Vestine Nahimana. Akaba yavuze ko ubu hageze ko ukora umwuga wese ategerezwa kuba afise iyo karata. Guhera uno munsi dufata yuko ubu mumenyesha makuru uwo ari we wese agiye gusubira ku rubuga ashobora kubazwa ikarata y'umumenyesha makuru. Yagize icashikiriza ku bamenyesha makuru baronkejwe izo karata, yongera aranashimikira ku kibazo c'abimenyereza mu binyamakuru bitandukanye. Mugende ku rubuga muzi ko mujanye ubutumwa, mugiye nk'abamisionari bagiye kugira ico bagiye kuzana ku rubuga. Iyo karata muzoyikoreshe mu bwenge n'ubwitonzi kugira ngo igituma muyikoresha kizobe ikigiriye akamaro umwene gihugu. Ko twoba twabujije kubimenyesha makuru bikoresha aba stagiaire cyangwa aba pigiste, aho twoba tubarengeye akarimbi. Gusa tuvuga tuti umustagiaire, umupigiste karata zoronga. Tahure ko stage ititirirwa kuca umunyamwuga. Amakarata angana 248 niyo yashikirijwe icese mu madosiye 1000 yatanzwe muri CNC, aho uwurongoye CNC yamenyesheje ko gushika mu ndwiza abatanze amadosiye bose bazoba bamaze kuronka amakarata yabo. Burundi bugiye gushigwa mu rutonde rw'ibihugu bifashanya n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ivyo bikaba byashikirijwe na Albert Nshingiro, umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu. Tumukurikire. Iyi nama rero yarigamije kwemeza umugambi mukuru wo gufashanya hagati y'u Burundi n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Harimwo bishasha turavye ko twari dusanzwe dukorana. Murazi yuko mu myaka iheze Burundi bwari igihugu cyo gufashwa gusa. Mugabo ubu turi mu bihe by'uko dufashanya. Nama nabivuze nta gihugu cicana kibaho, igihugu cyose kirafise cyo giterera wijanye n'imigenderanire n'andi makungu. Nico gituma umugambi ugiye kudufasha mu gushira mu ngiro imigambi y'iterambere hagati y'u Burundi n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. N'umugambi uzoshigwa mu ngiro mu myaka 5 ikurikira, kuva itariki 1 z'ukwezi kwa mbere umwaka uza gushika mu mwaka wa 2027. Aho rero uwo mugambi ugenda wisunga ku vy'ukuri
umugambi mukuru w'iterambere y'igihugu cyacu cy'u Burundi hamwe n'ingingo nkuru n'imigambi mikuru y'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye. Ukuvuga yuko ibyo tuzokorana rero byisunga gambi hari ibisata byinshi bizoronka imfashanyo, igisata cy'uburimyi, igisata cy'inyigisho, igisata cyo gukingira ibidukikije, igisata cy'intwari bereye n'ibindi. Ibituro by'amabisi bifise ibibanza bike, ivyo bigatuma haba imirongo miremire ndetse n'uruza rutagenda neza. Ivyo bivugwa na Charles Nirampeba asanzwe arongoye ishirahamwe Atrabu. Elvis Munyaneza. Aha turi ni ku gituro c'ingendeshwa giherereye muri zone Bwiza, komine Mukaza, aho zisanzwe zirindirira imbere ko ziza gutonda hagati mu gisagara. Kuri ico kibanza uhasanga imirongo miremire ikarenga aho itegerezwa gushika, ikanizitonda ku kibanza giherereye haruguru y'umusigiti witiriwe Kadafi. Imirongo ni miremire, saho gusa nizitonda hagati mu gisagara ca Bujumbura inyuma yaho zisoko, imirongo ni miremire bigatuma uruja n'uruza mu masaha mwamwe rutagenda neza. Charles Mpawe nayo arongoye ishirahamwe Atrabu amenyesha ko ivyo biterwa nuko ikibanza ari gito. Abantu benshi barakunda kwiyunguruza gatondo canke ku mugoroba abantu bataha, ayo masaha aheze kenshi usanga imiduga iri ngaho ataciri kirakora haba mu gitondo canke nyuma ya saa sita. Ni ikibanza gito cyane kugikoresha ku miduga myinshi isanzwe itwara abantu n'ibintu, uca usanga ari ibintu bigoye. Yongera asaba leta ko hotunganywa ibituro vy'amabisi bikwije amategeko. Biri mu bibazo tuguma dushikiriza, twashikirije leta ko hobaho inyubako zijanye n'ibikorwa byo gutwara abantu. Muri izo nyubako rero urazi mu bindi bihugu usanga hariho amagare routier. Muri ico gihe rero nk'ubu hoba hariho amagare routier ngaha mu gisagara hagati, nibaza ko ivyo bibazo bitoba. Aho ni mu gihe ku gituro co hagati mu gisagara ca Bujumbura hatonda ingendeshwa zishikiriwe. Kwambara ibirato bikwegereye cyane umwanya muremure bishobora gutera ingwara z'imitsi. Ivyo bivugwa na muganga Boazi Nibitanga. Inyuma yo kwambara ibirato umwanya muremure, buriya umubiri wacu ugizwe n'ivyo twita amaveso, imitsi itwara amaraso. Bijya birato birakomprima les vaisseaux, imitsi itwara amaraso. Ko mu mitsi itwara amaraso hari imitsi itwa artère n'amavene. Amavene yo amartère azana amaraso avuye mu mutima aja hagati mu mubiri, mbwa amaveso akura amaraso hagati mu mubiri atwara amaraso girajemo kandi oxygen atwara amaja mu mutima. Rero ayo mavene mu gihe wambaye ibirato umwanya muremure arakomprima ayo mavene, niyo atuma haba ivyo twita retour veneux. Ubikuye hari gucu usanga umengo amaguru aravyimvye. Rero muri ico gihe iyo wambaye ibirato umwanya muremure amaraso araduga, mugabo côté liquidien hari amaraso ivyo twita retention hydrosode, amazi amaliquide acamera nk'ayastanya aguma mu membre inférieur amaja mu maguru. Muri ico gihe uca usanga amaguru avyimvye, kandi na cyane ibirato bimwegereye bishobora kumutera ikibazo c'imitsi suzabwenge twita manère, ku buryo ushobora kugira n'ububabare. Kuko iyo umuntu yambaye ibirato umwanya muremure aradugombigwa, kwa kudugombigwa byandogomba haca haba multiplication y'amagerme twita ama mycose, ama champignon, ku buryo kuguru gushobora gutangura kuza tugiye kuguru kugira akamoto kabi, rimwe hakacaza za ndwara zo mu maguru ama mycose, ukaza wumva wiyagaza, akazi bimeme cyangwa n'izindi ndwara bisaba ko uvura bikomotse kuntu wambaye ibirato umwanya muremure. Ukeneye korosha imitsi, ico bita massage mu rurimi rw'igifaransa, akwiye kwegera ubifitiye ubumenyi kugira ngo yirinde ingaruka mbi zishobora kumushikira. Ivyo bivugwa na Deo Ndayishimiye arongoye ikigo kijeje kuvura no gukurikirana ingwara zifatira ku mitsi. Niyo nkuru Eliezer Franik. Kubanza kumenya no gusuzuma ukwituye akeneye korosha imitsi, ivyo benshi bazi nka massage, ni bimwe mu buryo bwiza bwo gukora neza ico gikorwa. Bivugwa na muganga Deo Ndayishimiye asanzwe arongoye ikigo kijejwe kuvura no kugorora ingwara zifatira mu mitsi.
uburyo bwiza no kubanza ukamenya ubukwituye ashaka gukora massage uwo ari we. Muri ico gihe uburyo bwiza no kubanza gusuzuma ico twita consultation, ukabaza igituma uwo muntu ashaka gukora massage. Hariho nk'abantu bamana uburuhe, urasanga uburuhe arabufise muraje muri massage, muraje usana nk'igihute canke ni cancer yasanzwe afise. Muri ico gihe umukoreye massage ucusanga uri kusanzaza iyo cancer yari kiratangura kugira iciba nyinshi yisanzaze rapidement, ivyo twita muri farasa metastase. Muganga Ndayishimiye ahanura abantu gufashwa n'umuntu yavyigiye kuko kubaza muganga bizimbutse gusumvya kwivuza ingaruka wagize kubera ico kibazo. Muri ico gihe iciba massage iteze gukorwa n'umuganga yavyigiye mu kinesiotherapeuta afise diplome kandi arikuriwe n'igisata c'amagara y'abantu ko ashobora gukora ico gikorwa. Ivyo biruko mu gihe abasanzwe bakora ico gikorwa barikuriwe kwiga inyigisho bivanye n'urugezo ry'ubumenyi bagezeko. Iyo nkuru turangirije ko amakuru twari twabateguriye kuri no munsi, twaba tubashimiye mwese mashobora kuyakurikirana, ariko kandi dushimire abamenyesha makuru wa BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyatora. Ariko nshimire witwa Jules Verne na Kima yahagarikiye ano makuru, witwa Jules Boris Ngabire amwe na Jean Claude Ndwimana nabo bari mu buhinga bw'ivyuma. Imana ibafashe mugire weekend nziza naho ubutaha.